Kw'igenekerezo rya 15/0 uno mwaka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yarishikiye muri zone Benga yo muri komini Sare mu ntara ya Bujumbura aho yaragiye kwifatanya n'abenegihugu mu bikorwa vyo kubaka ishure shingiro rya Bushaka ryo muri iyo komine. Ivyo bikorwa bikaba vyari bijanye no kubetona ibiro vy'iryo shure, gusakara no kwegereza amabuye ahari kuhubakwa ibiro vy'umukuru w'umutumba wa Benga. Mwijambo yashikirije ivyo bikorwa birangiye, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yabanje gukengurukira imvukira zo muri ako karere ko zatahuye ko iterambere arizo zitegerezwa kuryizanira. Acahamagarira abarezi nabo kugwiza umwimbu. Yasavye buramatari w'intara ya Bujumbura guhimiriza abenegihugu kuvyara ku rugero mu ntumbero yo gukinga ingaruka mbi zituruka kwigwirirana ry'abantu. Ko mwamaze nyakubahwa buramatari kubona ikibazo aho kiri, mukavuga ko ikibazo ari gwirana ry'abantu, aricyo gituma n'amashure adakwiye, kandi iyo gwirana ry'abantu akaba ari ryo rica rituma ubukene bw'intebe yiyongerekana, ubukene bw'ibitabo bukongerekana. Erega nyakubahwa buramatari abenegihugu ngaba babwira ijambo baregabanye umurindi wo kuvyara benshi, ariko ivyo yavuze nukuri ndazi by'ukuri umwana araryoshe, ariko kandi turavye abavyeyi bacu bari ngaha bakiba ngaha awasanga nk'uyu musozi uriko nk'inzu nka zibiri gusa, ugasanga uyu musozi wose ni uw'umuryango umwe gusa. Uno munsi siko bikiri, niyo mpamvu iki kibazo nyakubahwa buramatari yavuze turiko turabwira gusa abavuka muri no ntara, turiko tubwira abarundi bose ikibazo kijanye n'igwirana ry'abantu. Nitutaciga neza mu gihugu cyacu Burundi, hazogera igihe leta yacu mvyeyi, leta nkozi inanirwa gutunganiriza abarundi, kubera ko nimba mukeneye yuko ubutaka bwose tuhinduramwo amashuri, aho tubura aho turima, tubura aho tuba. Hari n'abantu bari banahagaritse no kuvyara, hanyuma leta imaze kuvuga ngo abantu bavyare ku buntu, bashobora kuvuga ngo nawe sinogenda ntavyako ku buntu, basha barasubirayo. Basubiyeyo ugasanga abavyayi batatu icarimwe, bakavyara babiri. Urumva rero iyo yose ni ngorane, kuko usubiyeyo hari gusanga Imana iciguha batatu icarimwe, baraba nawe ugasubirayo bakaciguha babiri, mu mbyaro zibiri ukabuvyaye batanu, wari usanganwe bandi bane babaye 9. Urumva rero burya uko iminsi igenda itera yigirwa imbere, niko n'ubuzima bugenda bugorana, niko by'ukuri usanga no kugwana n'ubuzima bigenda bigorana. Noneho murabavyeyi murabizi ingene usanga by'ukuri bigora. Naco gituma aha by'ukuri ikibazo nyakubahwa buramatari yavuze yagemyeho, kandi yariko arabwira gusa abo mu ntara, ariko ni igihugu cyose turakeneye gutahura ko umurindi w'igwirana ry'abantu ari kibazo, kuko agataka kuko igihugu nikigeze kaguka. Ku kijanye n'ubukene bw'amabarabara abahuza n'ayandi makomine, umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye musitanteri wa komini Sare kuvugana na bagenzi we barongoye amakomine ya Mutimbuzi na Mubimbi kugira ngo ico kibazo bagitorere umuti hamwe, gutyo baronka amabarabara abahuza, abandi nabo bazoze babashigikira. Yaciye asaba imvukira ko zokwama zitwararika ibikorwa biteza imbere aho bavuka. Ati naho intambamyi zitabuze nk'ikena ry'umuyaga nkuba, tuzobandanya gusaba kugira ngo aka karere gashobore kuronka amatara. Ku kijanye n'abazokorera mu ntahe yo kumugina azoba mu misi iri imbere, Nyeniteka Sinzohagera yasavye abenegihugu gutora intungane. Yaciye ahamagarira abakenyezi kuzokwitoza kugira ngo ntibazosigare inyuma.